Ishirahamwe Parcheme ryiyemeje gukangura imitima y'abarundi ryaratunganije inama ku munsi wa gatatu igenekezo rya 16 Gitugutu umwaka wa 2024 ngahe Bujumbura ku baserukira abandi mu migambo itandukanye mu mashirahamwe yigenga no kubamenyesha makuru. Umukuru w'iryo shirahamwe Parcheme Ndikumana Faustin aratubwira intumbero y'iyo nama nico babonye. Amafaranga ya leta yokoreshwa neza gusumba hakaba amahinduka mu gifaransa bayita reforme. Bifatira rero ku vyegeranyo vyagiye biraba n'ivyigwa vyabaye nibi bavuga ngo vya budget programme, hari ico cigwa rero ca PFA cabaye kirerekana ivyokorwa. Ubu rero twashatse kubishira ku mugaragaro n'abarundi bamwe babimenya, abanyesha makuru n'abandi bose abashirahamwe yigenga, amasendika n'imigambwe baheze bafashe muri ico gikorwa co kugira bimenyekane ivyavuye muri ibi vyigwa. Nkuko abahinga bavyerekanye ngo itunganywa rishasha ry'ikoreshwa ry'amahera ya leta ngo ntiragira ico rifashije nkuko vyategekanywa. Ivyo rero bigatumwa nuko amahera ya leta akoreshwa nabi rimwe na rimwe, mbere ngo akanasahurwa na bamwe n'abandi. Ibindi navyo nuko ngo igice kinini c'ayo mahera gikoreshwa mu bidakenewe atani ico vyinjiriza igihugu. Ngo nayo itunganywa ry'ayo mahera ngo usanga rigizwe na bamwe mu Barundi bagatunganya biraba aho kuraba iterambere ry'igihugu muri rusangi n'ibindi. Bagasaba rero ko amahera ya leta yotunganywa harimwo na bamwe baserukira amashirahamwe yigenga abo mu migambwe itandukanye iri mu gihugu, ngo nuko kandi hogwanya kunyonora itunga rya leta. Ngo ayo mahera rero kandi yokoresha ivyihuta bikenewe kandi igice kinini kikaja mu bisata vyinjiriza igihugu. Ntibaretse kuvuga yuko ngo amanama nk'ayo yoba kenshi kandi agatumira abagengwa n'ico gisata muri leta.